Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ndagusuhuje ntanakwipfuriza kubandanya uragira ibihe vyiza. Ico utegerezwa gusa nta kindi nubwo ufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ngaha kuri ino mboneshakure nyene tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'umutekano kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agashavu, birateye umubabaro. Wa mwana yicwa ku buterere yitwa Iteriteka Kelsi. Ni inkuru mbi, ni inkuru iteye agashavu cane. Kelsi Iteriteka kari akana k'imyaka 5 kagira gatanu mu muryango w'abana batandatu. Se amaze imyaka 3 apfuye, abana basigaranye nyina wenyene yitwa Diane Izacahinyeretse. Baba muri zone Buterere, karitiye Nyarumanga mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Urupfu rubabaje rwa Kelsi Iteriteka. Ku munsi w'Imana uheze igenekerezo ry'19 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, Diane Izacahinyeretse yazindutse mu kazi ka misi yose kugira ashobore gutunga umuryango. Yagiye gutera umuceri aho bita muri Sabe. Yasize Kelsi muhira hakomeye nk'uko yahora yama abikora. Kelsi yari yagumye akina n'abandi bana hafi yo muhira. Isaha 12 z'umugoroba Diane yaratashe muhira ntiyabona Kelsi muhira. Yumva umutima urasimvye amurondera hose aramubura. Ariko hariho umukobwa yahora akunda kuza gutora Kelsi akamurarana iwe. Diane yagerageje kwihumuriza ko Kelsi yoba yajanye n'uyo mukobwa. Bukeye kuwa mbere igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 mu gatondo ka kare niho umubanyi yabwira Diane Izacahinyeretse ko hari ikiziga c'umwana w'umukobwa bahejeje gutora hafi. Diane yiruka kuraba hasanga ni Kelsi Iteriteka. Akana k'imyaka 5 baragafashe ku nguvu baca barakaniga baza kugata hafi yo muhira mu maso hako bahinjiza mu rwondo. Kelsi Iteriteka ntiyagandariwe. Diane ni umukene ntiyagira amafaranga yo kujana ikiziga ca Kelsi mu buruhukiro. Yabonye abaje gukora amatohoza bahejeje igikorwa cabo, Diane aca arasaba uruhusha rwo kuja gushingura Kelsi Iteriteka. Ni ukuvuga ko Kelsi yavuye mu kibanza bamusanzemwo aca ajanwa ubwo nyene guhambwa ku mpanda. Nta bikorwa vyo kumusezera vyabayeho. Inyuma nta kigandaro cabayeho. Ikinyamakuru Yaga Burundi dukesha iyi nkuru cabajije Diane Izacahinyeretse impamvu batagandariye umwana wiwe. Yishuye ati nimureke kwitwengera basha, nokura hehe amafaranga yo gutunganya ikigandaro? Ese w'abana haraciye imyaka 3 hapfuye, ubu nsigaranye abana 5 ntegerezwa kugaburira. Ababanyi baratanze umusada kugira nshobore gushingura umwana wanje ku mpanda. Narashoboye gusigarana amafaranga yo kugaburira abana iminsi 2 canke 3. Nzoca nsubira nje guca ingero kugira ndababesheho, ubuzima buragoye. Kelsi Iteriteka ameze nk'uwutigeze abaho. Umwana w'imyaka 5 yarishwe ahejeje gufatwa ku nguvu. Mu kanya gato cane yarahejeje guhambwa. Nta kigandaro cabayeho, nta n'ifoto yiwe umuryango usigaranye. Leta yarinumiye. Muri zone bavuga ko batanguye amatohoza, ya matohoza yo mu Burundi bwacu. Ubu womengo Kelsi Iteriteka ntiyigeze abaho. Kari akana gatwenga kiteze kazoza kubaha abakuze nk'abavyeyi.
ntikari kazi ko abakuze barimwo ibimwenyi bizokaka ubuzima. Twese turafise abana, ntitwaguma twinumiye. Abana bacu barashobora kuba nka Chelsea itera iteka. Ibimwenyi vyatse ubuzima Chelsea birashobora kudutwara abacu. Ntidukwiriye kunuma iyo habaye ibintu nk'ibi. Nta n'umwe akwiriye kuba sindabibazwa. Abategetsi, abamenyeshamana, abakenyererarugamba, abavyeyi twese, nta n'umwe akwiriye kunuma. Chelsea itera iteka nabe uwutuma igihugu cacu gikanguka gihagurukire kurwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Chelsea nabe ishusho ry'urugamba rwo kurwanya aya mabi hatagira izina. Dushigikire umuvyeyi wa Chelsea itera iteka. Biteye agahinda kumva umuvyeyi abura umwana ntagandare kubera ubukene. Tumube hafi turi benshi yumve ko atari wenyene. Sindabizi ko afise telefone twocako. Ndazi ko hariho abariko bararondera kumenya ko tworonka aho duca ngo tumushigikire. Turaronka inzira turayibasangiza. Ino nkuru ibabaje nyene nkaba nyisomye neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ni inkuru iteye agashavu, ni inkuru mbi cane mu gihugu c'u Burundi. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko haheze indwi irenga amashirahamwe HCR na PAM baragabanije ibifungurwa bigenewe impunzi zo mw'ikambi ya Mahama. Aho ni mu gihugu c'u Rwanda. Ku bw'izo mpunzi, itangazo ry'igabanywa ry'ivyo bifungurwa ryari ryatanzwe n'ayo mashirahamwe abiri, ariko impunzi ntizavyumva. Akarorero ni aka Emeline N, umupfakazi akaba na nyina w'abana bane, yari ku murongo muremure wo kurindirira ko mu gisagara ca Cumi imbere y'umukozi wa banki Equity kugira ngo aronke amafaranga agenewe gufungura mu kwezi kwa Munyonyo. Imbere y'uko ashikirwa haribaza ico azoshobora gukora hamwe ibifungurwa vyoba bihejeje kugabanywa. Nubwo nari nabonye bene wacu baronka ibihumbi 4,250 vy'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari 3,45. Nari nibaza ko ivyo bitoba kuri jewe nsanzwe ndi umupfakazi ndeze n'abana bane. Ariko vyabaye, nahatswe gukoma induru ndire bene wacu nibo bampojeje. Uko akaba ariko avuga. Emeline asangiye uwo mubabaro n'agahinda n'izindi mpunzi zirenga ibihumbi 64 z'abarundi n'abanyekongo baba mw'ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Ku bw'amasoko mw'ikambi, amashirahamwe HCR na PAM yasiguye ko ibifungurwa vyagabanijwe kubera igabanurwa ry'uburyo bugenewe gufasha impunzi. Bakanababazwa kandi ko baronse ibice 37% vy'uburyo bwari bwitezwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 kugira ngo bashobore gufasha bose, ivyatumye bidakunda kubandanya bafasha bose. Kuva mu kwezi kwa Munyonyo 2023, impunzi zahora zironka ibihumbi 10 vy'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari 8,11 buri kwezi, kandi umwe wese ubu bazoronka ibihumbi 8,500 vy'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga amadolari 6,89. Abahora baronka ibihumbi 5 vy'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga amadolari 4, nabo bazoronka ibihumbi 4,250, ni ukuvuga amadolari 3,45. Uwo ukaba ari umurwi ufatwa nk'uwukenye cane. Uko akaba ari kumwe mu bakozi ba HCR yasiguye. Iyindi mfashanyo yahagaritswe ikaba igizwe n'imfashanyo igizwe n'ibikoresho bitari ivyo gufungura hamwe n'imfashanyo igizwe n'ibikoresho vyo gucana hamwe n'umwuka ukoreshwa mu gucana ku mpunzi ziba mu makambi. Ukurungika abagwaye bakeneye kuja kuvurirwa inyuma y'ikambi vyaragabanutse, ubu bizokorerwa indembe gusa. Ku bwa HCR na PAM, iyo ngingo ntizoraba imfashanyo ihabwa impunzi mu mugambi udasanzwe wo kugaburira abagwayi n'urwaruka rw'abanyeshure. Impunzi ntizigira ayo zicira n'ayo zimira. Ku batahora baronka imfashanyo y'amafaranga bigiye kunyuka. Kuri iyo yindi mirwi ibiri yidoga ko igiye kwicwa n'inzara, mbere indwara zifatira ku gufungura nabi ntizizoteba kwibonekeza
kuko hagiye gutera ubukene budasanzwe uko akaba ariko bavuga bongera ko bati ni ukuri ibiciro vyarigwije nka kabiri karenga mbere hari n'ivyigwije na gatatu muri iyi minsi ku isoko y'ibifungurwa mu ikambi nko mu gihugu cose aho ibiciro bibandanya kuduga tuzobandanya tubaho gute ngaha kumbure bashaka ko dutaha iwacu ariko naho nyene ni ikibazo gikomeye kigoye gutorera inyishu kuko uruhamo ruraturindiriye uko akaba ariko izo mpunzi zo mu ikambi ya Mahama zigizwe ahanini n'abarundi ku bice 90% zigaragaza umwiheburo ayo mashirahamwe ajejwe gufasha harahumuriza izo mpunzi akazisaba kwijukira gukora iyindi migambi itanga amafaranga ariko ivyo ntibinyura impunzi nta mutahe dufise wo gukora urudandazwa ruto ruto canke runini igishoboka ni ukurondera akazi mu kibano cegereye ikambi naho nyene si bose bazoronswa akazi uko akaba ariko babibona mu mwiheburo bishize mu minwe y'Imana kuw'Imana uheze mu mashengero isengesho rimwe niryo ryagumye rigaruka mu mashengero yose gusaba Imana ngo imfashanyo ntigabanurwe nk'uko bitomorwa n'umwe mu bakristu b'ishengero ry'abakizwa Imana yonyene niyo izi uko tugiye kuzobaho kuko niyo yatuzigamye kuva mu mwaka w'2015 ahandi ho turabona ko aba bari bajejwe kudufasha batadufitiye ikigongwe na gitoya uko akaba ariko bavuga bakaba basaba leta y'u Rwanda n'abagira neza gukora uko bashoboye kose kugira ngo bahindure mu mwaka w'2024 uko kugabanya imfashanyo bizokora ku buzima bw'impunzi zirenga ibihumbi 135,700 harimwo n'abasaba ubuhungiro kubw'ibiharuro vya nyuma vyo kuwa 30 Gitugutu 2023 baharurwa mu Rwanda harimwo abarenga 84,800 baturuka muri Kongo n'abarundi barenga 50,100 ngaha rero akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ugire ijoro ryiza